burya si ubwa vuba Burundi buronka amafaranga mvamakungu. Amafaranga mvamakungu yaca mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ico bita kera FED, Fonds Européen pour le Développement. Aho baraha ibihugu bihurikiye muri Afrika mu mazinga Caraïbe na Pacifique. Hanyuma mu nyuma biratera imbere biragenda mu makoro ya Cotonou. Amakoro ya Cotonou byari ibyo bihugu nyene, ibihugu 28 vya Afrika na vya Buraya na 78 vya Afrika, Caraïbe na Pacifique. Ubu rero hariho ico bokwita post-accord de Cotonou, aho babwirizwa kuza bakaganira bakumvikana, bamaze kumvikana bagashirako ibikumu, bamaze gushirako ibikumu bikagenda muri n'amashinga amateka ya Buraya, bakavyiga bakavyemera, hama bavyemeye amahera rero agaheza agashobora kuboneka. Yamara muco cashingira kera ku ngingo yo 8 n'ingingo ya 96 aho berekana ivyo leta y'u Burundi isabwa. Leta y'u Burundi yarasabwa kubahiriza agateka kazina muntu. Rero ivyo utabikurikije baraza kuraba ko vy'ukuri ivyo bagusabye babikurikije, utabikurikije amafaranga ntibayanga. Nico gutuma rero barimo baraharira ati gira ibi, bamwe ngo twabikoze abandi ngo twabikoze, reka tugende turabe, bagasanga ntavyo bakoze, bayabima rero bagaca batangura gushavura ngo abimya amahera. Ubu rero kuvugisha ukuri ngo babacukije sivyo, navugisha ukuri barayabimye. Hanyuma hari imvo ya kabiri yo kuronka amahera, nuko bagenda muri rya banke y'isi, Banque Mondiale, baciye kuri FMI nka polisi ya Banque Mondiale, bakavuga ibibazo, bakabafasha ingene batorera umuti ivyo bibazo, hanyuma bakavugana ingene bazosubiza ayo mafaranga. Mwibuke aho twagira ibiganiro i Arusha, tukagenda muri guverinoma y'imfata kibanza, baravuze bati Uburundi bwagize ubwigoro budasanzwe mu bya politike, reka amahera bari badufitiye tuyabahebere. Mugabo ayo boduhaye ntibace bayarya, bace bayashira mu bikorwa by'iterambere. Mu bisanzwe iyo wakoze neza hari bavuga bati ca muri iyo nzira ukora uko. Bwa gatatu, inzira igira gatatu ni ijanye n'abashobora kugufasha, bakavuga bati turavye ingene umeze merewe, reka tuguhe amahera ni nk'ingabire ntuzorigura yasubiza. Ivyo kandi birabaho. Aba bantu rero badutwara ingorane bafise, urumva sinzi ko ari kubera baje bava mw'ishamba, sinzi ko ari kubera kutamenyera kwitwararika ivy'igihugu, sinzi ko ari kubera n'akamere kabo, ntituzi ico bivako. Bo bashaka abantu bose babakomera amashi, babaha amahera yabo, kandi ivyo babasavye batariko barabikora. Iyo Banque Mondiale yahabaye amahera yabasavye iki? Ati genda mukoresha amahera imigambi mwatweretse. Nabo muri gushira mu ngiro iyo migambi bagaca bahamagara inshuti zabo, abo bagwananye hamwe, abari mu mugambwe, ugasanga ngo wewe fata kugira ngo ndaguhere ndagufashe, ko nawe wababaye, reka ndagufashe ugende ukore muri karya kazi, nawe ntuzi ivyari ivyo. Bakibaza ko vyose ari ugupfa guca batanga, ugaheza ugacukomerwa amashi ngo wakoze neza kandi utavyize. Ntibishoboka, nta muntu amwe atiyize. Naco bituma rero hari Uburundi bwacu bugowe, umukuru w'igihugu aho gutegera ivyo agategera ibintu. Iyindi nzira yo kuronka rero amadovize niyi. Ivyo byose vyanse, wewe uca wubaka igihugu cawe, urashobora kugenda ukavuga uti jewe ndaje yigucanje gitera imbere, noherahe ndafise ubwo butaka, ndafise ibiki, ndashobora kugira amahinguriro, ndashobora kugira amahinguriro y'isukari, amahinguriro yo gukora ibirato, amahinguriro yo gukora impuzu za Fritex, urashobora kugira ibintu vyinshi kugira ngo ibivuyemwo bigende gufasha imiryango, kubera ko imiryango niyo izobigura, kandi abantu muri iyo miryango famille nibo bazoca baza bakavuga bati reka tukore harya, turafise ubuhinga n'ubu, hanyuma tuzohembwa, hanyuma tuzoronka uburusho
gutyo amahera aboneke aho n'amarundi. Ariko abanyamahanga barashobora kuvuga bati twe turakeneye bijya bintu biriko birakorerwa i Burundi, ugaca birungika hanze, ntibazoguha amahera y'amarundi, bazoga amahera y'abanyamahanga, maze ayo mahera y'abanyamahanga acaza gufasha abariko baragira ibikorwa byo kudandaza hagati mu gihugu, bagiye kuzana ivyo bintu Uburundi bukeneye, abarundi bakenera, baravuga bati ngibi turabizanye, hanyuma gutyo amafaranga y'amanyamahanga araje, hanyuma kubera ko bakuguriye amahera akinjira, nawe ugaca uyashira muri ya banki yawe ya BRB, ukaziriga ingene amafaranga ariko araba menshi canke ariko araba make. Niko kamaro kayo. Ariko ubu byose byarabaye potopoto, na president niwe atwara banki ya Republika, niwe avuga ati genda uzana amahera, ugabacene bagakurayo, hama ifaranga rikaguma ritagaciro. Kubera iki? Kuko vy'ukuri ubutunzi bw'igihugu bufashwe nabi cyane. Ayo mahera y'abantu bari hanze ba diaspora, ego ayo mahera arashobora kuza gusahiriza, gufasha, barashobora kuyatunganya abantu baje kurondera imigambi mu gihugu, ariko iyo migambi ntishobora gutera imbere ata mahoro ahari. Nta mahoro ahari. Uyu munsi abantu biruka baraja muri za documentation kubazwa binabiriya, abantu bicwa, ejo butsanga ibiziga, ejo ngo bateye ibiziga biri kuri aeroport, ejo bateye ibiziga mu mazi. Nare igihugu cabakiri mu mahoro, kandi bikabakamizwe n'ingoma, nta no gukurikira ngo bamenye babigiza baribo, kubera ko leta yo, abantu ba leta yo baba bazi ibiriko biraba, mugabo ntibacaye ko abanyagihugu bamenya ivyo ari byo. None iyo tumerewe uko turimo turaja muri ayo mayira, muribaza ko dushobora gutera imbere na gatoya? Ni naco gituma nabivuga minsi yose, burya butegetsi buriho kugira ngo buze burakamisha iby'igihugu gifise, gushika igihugu itembagare, kuko inka ikamwa itagaburirwa iratembagara. N'igihugu nico kimwe, igihugu kikamwa, abanyagihugu bakamwa batagaburirwa baratembagara. Ari naco gituma rero burya butegetsi si ubwo guteza imbere abantu, ni ubwo kurya abantu. Ari naco gituma burya iyo bumeze uko, abarundi babwiza kwicara kuvuga bati mbega ubwo butegetsi buzobandanya uko nyene gushika ryari turi ngaha, tureke bubandanye canke tubuhagarike? Ibyo nibibazo by'abarundi, si ibibazo byabambuga inyumvira. Mugabo nimwo ndereka gusa iyo bimeze uko mu gihugu, inzira zibamwe nizi.